Umutekano umunezero nsubire ngusuhuze nk'akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwaramutse neza ntanakwipfuriza kugira umunsi w'Imana mwiza, ndetse nawe uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwaramutse neza nanakwipfuriza nawe nyene kubandanya uraroranirwa. Wowe uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse na Kenya, mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza umwanya ku mwanya mu buryo butosoye kandi butomoye, nawe nyene bigushikeko ku gihe kandi mu ba mbere. Ano makuru yo muri aka gatondo harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Bubanza hari abantu bagirizwa ubwicanyi baciriwe urwo gupfungwa ubuzima bwabo bwose n'imiliyoni 30 z'indishi y'akababaro. Abantu bagirizwa kwica Jacqueline Ndaruzaniye w'imyaka 75 baciriwe gupfunga ubuzima bwabo bwose no gutanga indishi y'akababaro y'imiliyoni 30 hamwe no gufata amatungo y'abavyagirizwa. Urubanza rwaciwe kuwa 22 Nyakanga 2023. Uwo muhisi yishwe mw'ijoro ryo kuwa 12 rishira uwa 13 Nyakanga ku mutumba wa Rugunga muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya, ni inkuru ibabaje kandi inateye agashavu. Ntuje kure yose uko yakabaye ndayikugezako kamwe ku kandi. Nayo kandi mu ntara ya Rumonge igisagara kirabangamiwe n'indwara ya kolera kubera ubukene bw'amazi. Amasoko mu vy'ubuvuzi ku bitaro vya Rumonge ni ukuvuga mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi hamenyesha ko hamaze kwibonekeza umugwayi wa kolera. Uwo aturuka muri karitiye Nkayamba mu gisagara ca Rumonge ariko aravurirwa ku bitaro bikuru vy'iyo ntara. Abanyagihugu bavuga ko bafise ingorane zo kuronka amazi meza ya Regideso hakaba haheze indwi irenga. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibuze kukubwira ko muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu ntara ya Ituri hari abantu bari baragizwe imbohe bavuye mu vyara vy'umugwi ADF indarya. Abanyagihugu 94 baravuye mu vyara vya ADF, ni ukuvuga umugwi ukomoka mu gihugu c'Ubuganda. Mu gatondo ko kuri uwa gatanu mu kigwati ca Ndarya muri teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Aya n'ayandi ni mu kanya ntuje kure. Nayo mbandanije hano makuru ku buryo buramvuye nuko womenya ko mu ntara ya Bubanza hariko haravurwa inkuru mbi inateye agashavu kandi y'umubabaro. Hari abantu bagirizwa ubwicanyi baciriwe urwo gupfungwa ubuzima bwabo bwose n'imiliyoni 30 z'indishi y'akababaro. Abantu bagirizwa kwica Jacqueline Ndaruzaniye w'imyaka 75 baraciriwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose no gutanga indishi y'akababaro y'imiliyoni 30 hamwe no gufata amatungo y'abavyagirizwa. Urubanza rwaciwe kuri uwa 22 Nyakanga 2023. Uwo muhisi yishwe mw'ijoro ryo kuwa 12 rishira uwa 13 Nyakanga 2023 ku mutumba wa Rugunga muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza, ni ukuvuga mu burengero bw'u Burundi. Babiri muri batatu bavyagirizwa biyemereye icaha. Umushikirizamanza yamenyesheje ko habaye n'amanama yo kwica uwo mutamakazi w'imyaka irenga 70 yahavuye akererwa mw'ijoro ryo kuwa 12 rishira uwa 13 Nyakanga. Uwo yishwe yaciye ahambwa umutwe mu kibanza kimwe, umutumba ahandi. Nguko uko bishikirizwa n'umushikirizamanza w'iyo sentare. Dieudonné Manirakiza avukana n'uwo yishwe niwe yateguye kumwicisha nk'uko biri mu vyagiriji. Yashaka ko itongo ry'umuryango ripima ihegitari 8 rica rimwegukira rikaba ririmwamwo umuceri
rigakotwa imiliyoni zitatu ku mwaka nk'uko vyavuzwe n'umubanyi w'uwo muhisi. Musaza w'uwo muhisi akaba azotanga imiliyoni zirenga 8 z'amafaranga y'u Burundi n'indishi y'akababaro. Urubanza rwaciye rutegeka ko amatungo y'abo bantu afatwa agashikirizwa sentare nkuru ya Bubanza. Nayo mu ntara ya Rumonge nuko igisagara kibangamiwe n'indwara ya kolera kubera ubukene bw'amazi. Amasoko mu vy'ubuvuzi ku bitaro vya Rumonge ni ukuvuga mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi amenyesha ko hamaze kwibonekeza umurwayi wa kolera. Uwo hakaba aturuka muri karitiye Nkayamba mu gisagara ca Rumonge, hakaba ariko aravurirwa ku bitaro bikuru vy'iyo ntara. Abanyagihugu bakaba bavuga ko bafise ingorane zo kuronka amazi meza ya Regideso hakaba haheze indwi irenga. Abanyagihugu begereye ikiyaga Tanganyika baja kuvomayo amazi yo kumesa bakongera bakogamwo. Imiryango myinshi ikaba itagira ubuzu bwa surwumwe. Abanyagihugu bakaba bituma muri ico kiyaga. Amasoko muri Regideso akaba yemeza ko hari ikibazo c'ubuhinga cabaye ariko ko kiriko kiratorerwa umuti. Ubwo bukene bw'amazi meza burateye ingorane igisagara ca Rumonge gisanzwe gifise isuku rike. Amazu y'uburiro ari ku nkengera y'ibarabara ry'igihugu nimero 3 muri ico gisagara yakira ingenzi nyinshi, aho bamwe bakora muri ubwo buriro bavuga ko abakiriya babo bahakwa kuzofatwa n'ikiza ca kolera hamwe Regideso itonyarutsa gutanga amazi meza muri ico gisagara. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba buheruka gutangaza ikiza ca kolera mu ntara za Bujumbura na Cibitoke mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura na Cibitoke yewe no mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Bukaba bwarahamagariye abajejwe intwaro guhimiriza abo barongoye kugira ngo bakurikize amabwiriza y'isuku mu ntumbero yo kwirinda ico kiza. Womenya ko intara ya Rumonge yashizwe ku rutonde rw'ibice bibangamiwe cane. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo hari abantu bari baragizwe imbohe bavuye mu vyara vy'umugwi ADF Indarya. Abanyagihugu 94 baravuye mu vyara vya ADF, ni ukuvuga umugwi ukomoka mu Buganda mu gatondo ko kuri uwa gatanu mu kigwati ca Ndarya muri teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ku bwa Liyetona Koloneli Mark Hazukayi havugira urunani rw'igisoda ca Kongo n'Ubuganda, abo bari bagizwe imbohe bashoboye kubacika kubera ibikorwa vy'izo nteko z'ivyo bihugu vyahuje inguvu. Mu mbohe zarekuwe hakaba harimwo abagore 29 bari bamaze amezi 6 bashimuswe na ADF kuri iryo barabara nyene rya Runa Komanda. Inyuma yaho igisoda c'Ubuganda n'ica Kongo bagiriye igitero ku baterabwoba ba ADF, niho izo mbohe 94 zashoboye gutoroka. Ivyo bivugwa n'umuvugizi w'urwo runani rwa FRDC UPDF. Uwaduhaye amakuru akaba avuga ko hari abantu benshi bagizwe imbohe bava mu turere twinshi twa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo nka Kisangani, Bunia, Beni ndetse na Butembo. Haraheze amezi makeya hari abandi bantu bava muri Kenya n'Abarundi bagizwe imbohe bakuwe mu vyara vya ADF. Uwo mugwi witwaje ibigwanisho uri ku rutonde rw'imigwi igira iterabwoba ku bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nayo mu gusozera aya makuru womenya ko mu mugambwe Iprona bariko bahamagarira abavyeyi kuvovanura no kwigisha amacakubiri bashitse mu miryango yabo. Mu gihe muri no minsi inama nkenguzamateka imaze iminsi izunguruka ibaza abarundi nimba ivyo kuraba amoko mu gushiraho inzego vyokurwaho. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona abona ko abavyeyi bovavanura no kwigisha abana babo amacakubiri bashitse mu miryango yabo. Ivyo akaba yabishikirije mu kiganiro cihariye yahaye ikinyamakuru Region Wiki tunakesha iyi nkuru. Kubwiwe ngo abarundi barafise ingendo yo kwama berekana ko ibintu bimeze neza na cane cane iyo bahuriye ahantu hari abantu benshi, ariko ngo bagera mu miryango yabo bagaca batanga izindi nyigisho baziha urwaruka rutabaye muri ivyo bihe. Ngo abavyeyi rero bomenya ko urwaruka hari kazoza k'igihugu bakigisha urukundo, kuko ngo iyo igihugu kidafise abana bafise urukundo ahubwo ugasanga bama bafise intambamyi z'amacakubiri zivuye iwabo ku bavyeyi, ngo ico ari ikintu kibi cane. Ikindi ngo naho uno munsi ubona ko mu bana b'Abarundi Abahutu n'Abatutsi bakundana kugeza naho bubakana, ngo hari igihe usanga imiryango ivyivangamwo abo bana ugasanga
ntiborohewe uwarongoye umugambwe w'abadasigana iprona akagabisha imiryango yobera intambamyi abana babo ko bakwiye kumenya ko bariko barabera intambamyi Imana yaremye abantu kuko ngo yaremye umuntu izi n'umufasha bakwiranye ngo rero mu gihe umuhatiye ku wundi muntu wishimikije ko uri umuvyeyi wiwe uba ucumuriye Imana. Ese aho muherereye hari aho muzi urukundo rw'abana ruzamwo intambamyi mwene izo? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ndakwipfurije kubandanya uragira umunsi mwiza.